Imwenyuro TV. We got you covered. Madam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbona koga bikuasha bikobera kukurita? Madam kila ni kwa. Sana tabi bibiki. Sana tabi tukia kilikali. Oya, ani wihanga gato. Ubu ni saa 9 gira hakiri. Chamaze kumena. Ni haje ni saa 9. Oh, madam. Jemba nakubenga okwihanga. Ubu ni saa 9. Jakira amenyo urumva? Ndi mukuri zana ndakurindiri. Ariko jemba nakubenga. Yes way. Tanda niri. Sawa. Karenzo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeseneza. Naona mwenye msimukiza nuko sana. Oya tora tuza nuko mutatuona. Kari. Karibu. Nawe Ibra na Mariamu. Bakiriwe cyane gose. Tora tuza she. Yes way. Ukwete kutumana. Kabisa she. Kubanda kumota cyane. Oya futari. Oya nababanyi bari hafi. Ndatumaze moto. Nababanyi. Yes way. Abo nababanyi nuzi ko batavuze. Cyiza cyane urabona madame urabona ngasa nkuko aratugutirwa. Oya nimve ndugo. Mama ibikorwa byo kumusigiti nibaze yuko Turiko turabikora. Rwanda ko rundi musigiti mushasha. Sheri ndiko ndasha. Ya munibiki. Oya nukuri ndiko ndasha. Nihanganye kera. Ihangane nuko. Oya. Yamba bisi Yes way. She. Ni byabana. Ugize ngo. Oya ni byabana kubera abana bari bagwaye. Ibra. Ustaz. Mugenda n'ibiki. Ya. Madame shira abana none. Yes way. She tuje tugenda gusa. Yes way. Juma. Gira tuvugane yerekeye icyo turiho gatoya. Yes way. Turasigaye. Bye. Bye Mariam. Sawa. Muhekeze no. Yes way. She karibu. Dukoze nini? Turi muri Ramazani. Urarwa Ntabyo tuvuga. kugwana. Kumusigiti yose bazotuvuga kubera wewe. Nubwo wabishatse nakubyo ubu ni saa 9 amasaha 2 dufungura. Amasaha 3. Didane baza. You walking for cloud.